urumva muri iri jambo ritweretse neza yuko rya jambo rero mu majambo make niryo Kristo, kandi rya jambo niryo Mana, kandi rya jambo nyene ngo niryo uwo Kristo, kandi ngo muri uwo Kristo ngo harimo ubugingo, niwe bugingo, kandi ubwo bugingo ngo niwo muco rero waje mwisi. Nukuvuga ko abakiriye uwo muco bose nibo babaye umuco nabo, kuko ngo mwisi waraje umuco ntiwawakira, mugabo ubwo bugingo nyene bwari Kristo rero nawe niwe muco. Nukuvuga ko aho tugeze ubu rero nuvuga ko tubonye yuko Imana ni iki? Ni Mpwemu Yera. Imana ni Kristo. Imana ni ubugingo budashira. Imana ni jambo. Hanyuma Imana ni umuco. Nukuvuga ko ubu rero twebwe turakeneye Imana. Wewe nk'ubu wo kubwira ngo nyereka Imana, we yimwereka n'amaso. N'abakera bagomba kubibona. Na Musa yarambwiye ati ntushobora kumbona, ntushobora kumbona gutya mu maso. Yemera kumuhereza ibitugu, kandi agacasigara akayangana nawe mu maso. Nukuvuga ngo uno munsi no kubwira ngo mpereza Kristo, uwo munyereka yarambaye mubiri, akora akazi kiwe katumye yitwa Kristo, yari Imana yambaye mubiri, hanyuma akazi yakoze kugucungura niko kamuhaye izina ryo kwitwa Kristo. Imana nyene, kuko niwe twumvise ngo Imana niyo yaremye, kandi ngo Kristo ngo niwe yaremye byose, ngo Yesu niwe yaremye byose. Umva ni ya Mana nyene. Ubu no kubwira ngo nyereka Mpwemu Yera, umunyereke gutya ntaho nyereka, ntafatika. Ubu no kubwira ngo nyereka umuco w'Imana, ujya muco, uwo muco, uko Yesu ntiyaje murika nk'umuco w'amatara tubona. Uwo muco w'Imana kubwira ngo wunyereke, wowe ufata ukawunyereka, oya. No kubwira ngo mpa ubugingo, nyereka ubugingo budashira. Ntabwo wonyereka, ntabwo ntufatika gutya, n'ubuzima. Ariko ibyo byose nimba twumvise ngo nivyo bingana Imana, ubu urakeneye Imana, ubu urakeneye ubugingo budashira, urakeneye Mpwemu Yera, urakeneye Kristo. None ni giki gifatika uno munsi wewe ronka muri wewe kikaca gituma ivyo bintu byose ubu bifise? Ahantu ngomba je ko dushiraho umuco na twumvise Imana, twumvise Kristo, twumvise Mpwemu, twumvise umuco, twumvise ijambo. Twamenye Imana. None uwo muco umuntu avugana nawo gute? Iyo Mpwemu avugana nayo gute? Twamenye kwibaho, mbe umenya ryari ko avuganye nayo. Kugira ngo uvugane nayo nico twari ko turavuga, no kubanza kumenya iyo Mana, kumenya uwo muco, ukabubona uti ukaburi sure, udafise kukekeranya muri wewe, ukavuga uti ubu rero konfisi iki nukuri. Marve ahantu Yesu yavuze ngo abwira abantu ngo nimwasenga ngo amajambo yanje niyaba muri mwebwe, ngo namwe mukaba muri jewe. Amajambo yanje niyaba muri mwebwe, namwe mukaba ngo mugire gute? Ngo musabe ico mugomba cyose kizohabera uko. Aho ntumva yuko Yesu yarazi ubwenge bukomeye kugira ngo abwire abantu, kuko yarazi ko abantu kugira ngo baze kuvuga bavuze amajambo yabo kiraza kuba ikibazo. Ubu nyene jewe no ndumushinwa, ubu twe twanira ko tuvuga ururimi rw'ikirundi, nubwo tuvanga tugashama agafaransa gake tuvuge ikirundi, turiko tuvuga ikirundi. Nk'ubu yabona umushinwa twari kuganira, kugira ngo tuganire ugira gute? Turakumva igishinwa. Ubanza kumbwira nkakwigisha igishinwa. Urabona Marvin, ikintu gikomeye niho tukaya dusobanurira amajambo menshi. Ijambo ry'Imana rigenda ritubwira ngo burya ngo Yesu asengera abiwe, canke ngo Mpwemu Yera ngo aradusengera. Nukuvuga iki? Kandi Mpwemu niwe Yesu nyene. Bisobanura ngo Yesu niwe asenga muri twebwe, na Mpwemu Yera niwe asenga muri twebwe, kuko niwe azi byo
wewe nk'ubu tuko turavugana gutya muri ururimi kugira ngo tunavugane ni byiza kubanza kumenya ururimi rwanje nawe nkamenya ururimi rwawe tugashobora kuganira mu rurimi rumwe twumvikanamo. Burya Imana nayo irafise ururimi rwayo, irafise rangaje yayo ikoresha. Ubwo rurimi ni iki? Ni ijambo ryayo. Kugira rero muganire nayo ni byiza kubanza kugira gute? Kumenya ururimi. Kugira uza kuyisaba iki niki nuko ubwiza kumenya urwo rurimi Imana ikoresha. Warumenye biroroshe kuganira n'Imana kuko ubuzi ururimi ukoresha. Urwo rurimi ni ijambo, ni ijambo ry'Imana. Kandi iri jambo naryo twabonye ko ari yo niyo Mana nyene, niyo Kristo. Nukuvuga ko wamenye ijambo, ya majambo yaburi muri wewe nihagera ko uganiriza ya Mana, wewe niwifuza kuganiriza Imana kubera uza wayimenye iyo ariyo, ntuza kuvuga ubwa mbere wewe, urayireka ibanze ivuge. Kuko kuganira n'umuntu, aha twe turi muri deba, turiko turaganira twese. Iyi si nka conversation si nka dialogue. Dialogue nuko muri ko muravuga muri abantu babiri, umwe akavuga undi agasubiza. Nukuvuga ko wowe ukeneye kuganira n'Imana, ni vyiza yuko wewe uvuga nayo ikavuga. Mugabo umaze kumenya Imana, umenya ko atari wewe utangura kuvuga, niyo itangura kuvuga. Urayireka ukabanza ukayereka ikavuga biciye mu ijambo ryayo. Ko rya jambo uri kurumva, rirya jambo uri kuriga, ni Imana ibiri kiraba muri wewe, ni Imana ubu uri kuramenya na rangaje y'Imana. Hanyuma ivyo uza gusaba rero byose ukoresheje bwa bugombe bw'Imana, ya majambo ari muri wewe, aho uraronka. Biraza kugenda gutyo kuko si wewe wasabye, havuze n'ubundi ya majambo ari muri wewe. N'ubundi niyo Mana yasenze muri wewe, ni Kristo yasenze muri wewe ko nawe ni jambo, ni mpemu yasenze muri wewe ko aya majambo dufise niyo mpemu. Nukuvuga ko naho Yesu avuga ati mwe musaba nabi ntimuzi, ubundi je ndanabasenga kumwe ntimuzi gusenga. Nukuvuga ko ayo majambo tumenya muri twebwe niyo Mana rero. Iyo yakoresheje arya mu kubwira Imana irumva, kandi ifise amatwi kumva, kandi irishura. Nuko rero umva tushaka kubanza kumenya ici Imana iri. Nico gituma ngane ko ndakubwira nti nkunda gusaba ivyo bindi vyose, ndabwiye Yesu munyereka Imana yinyereka ugira gute, ntavyo womenya. Muganda ndakubwiye ngo ijambo rinyereke, rinyereka uno munsi. Ego cyane. Nuvuga ko Imana rero iyo ufise ijambo muri wewe uhumure uba ufise Imana. Tubandaniriza ngaho nyene. Nakahe kamaro, nakahe gaciro, niye avantage yo kuba yo kumva canke yo kumenya Imana, yo kumenya iyo mpemu, yo kumenya uwo muco, niyahe avantage? Reka mvuge mu majambo make, inyungu z'iyi equation duhejeje kubona nuko abantu benshi bararondera Imana, mugakora ko batazi uko bari buyirondere bagahusha, ugasanga ahubwo bagiye kurondera izindi Imana, hakurondera Imana nyayo. Nukuvuga iki? Nukuvuga ko urara ko ijambo rikomeye twahereje kujya equation, jeyo kubwanje ari ryo rikomeye, ni Imana ni ijambo. Kubera impwemu ntituyikorako, ubwo buzima budashira ntitubukabaka. Uwo Yesu nawe nyine bari mu buryo bw'impwemu. So ni kihe kintu rero kiri palpable, ikintu gifatika dushobora gufatira ko kugira turondera Imana, twasanze ari iki? Ni jambo. Iyo tuvuze ijambo rero ntituba tuvuze amajambo rero yose, n'ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Vuga ya majambo avuga igikorwa Yesu yakoze ku musaraba, niyo rero adupermeta kumenya iyo Mana, niyacika ya mpemu, niyaducikira Kristo akaducikira Imana, ubugingo budashira ibijya byose twabonye. Rero uvuze inyungu ya mbere nuko uheze ukamenya Imana vy'ukuri, kuko benshi bitirirwa Imana muga ntibazi Imana y'ukuri. Kandi bibiri bangwa banje muzamenyera kuvyo bamana, kuko ni kimenyetso kizobagaragaza yuko kusenga Imana itariyo, nuko iyo Mana vyitwa kuyisenga mugabo nta vyamwa vyamwe mufise. Hama ikiye nashaka kuvuga, iyo uno musi twebwe iyo tuko turasenga ivyo twakuriyemo twese bavuga ngo ni ivy'impwemu, ngo je ndi umunyampwemu,
twabonye akantu kamwe dukwiriye gukosora, umuntu ntajya mu mpwemu ngo ave mu mpwemu, ahubwo birikoresha amajambo y'ukurongorwa na mpwemu. Kuko iyo turahawe mpwemu, si wa mpwemu bakera baronka agenda akagaruka yaza kabushungwe agaca yisubirira ku Mana uhejeje kuvugisha. Oya, Yesu yavuze ngo rero mw'iri sezerano yaduhaye rishasha, mpwemu azogumana natwe, ahubwo gusa birashika tukarongorwa na kameremere canke tukarongwa n'uwo mpwemu. So mugabo rero rya terme ifoko bayikosora, abarokore bakunda gukoresha ngo ndaja muri mpwemu cyangwa ngo navuye muri mpwemu ngo umva noya mpwemu ntushobora kumuvamwe utamugiye, ndakuvuga si ibyo uvamwe ukajamwe. Oya, twaramuhawe hama tumuhabwa biciye muri iryo jambo ry'ubutumwa bwiza twahawe, kuko iryo jambo naryo rituvyara ubwa kabiri. Rero akamaro gakomeye cyane nuko uraheza ntujaragurike mu kurondera Imana, ntuja ku misozi. Hari abantu benshi n'umunsi baja mu misozi, muga kubera ko bataja mu misozi bafise iryo jambo ry'ubutumwa bwiza, nta Mana baza gukurayo, ahubwo baza kuronka amaviziyo y'ibindi bintu atari iry'Imana. Kubera iki? Bakubise akote ijambo ry'Imana. Donc nukuvuga birakuha, bituma utajaragurika. Kumenya ubwo butumwa bwiza bigutuma urasa ku ntego. Nukuvuga ngo umuntu avuze ngo ivy'imhemu, hari umuntu yigeze kuvuga ngo uvuze ngo uri umunyamwe ngo ba specific, kuko ngo n'abadayimoni n'abanyamwemu, ngo I am spiritual, be specific because demons also are nabo nyene ni mwemu. So uyu munsi hari ibintu byinshi byigishwa no mwishengero byitwa ngo nivy'imwemu, ngo ari ivy'abadayimoni. Mbwa kubera ko abantu batazi imwemu ni iki, tubonye rero ko imwemu ari ijambo ry'Imana, biroroha kugira umenye uti bwa bundi jewe ndi mu vy'igifumu canke ndi mu vy'imwemu, ndi mu vya vrai vy'Imana. Ni ukuvuga nakandi kamaro gashobora gufasha abantu kutajaragurika, kudatumwanya cyane mu bintu umenga nivy'igifumu bita ngo nivy'imwemu, ahubwo ukamenya uti mbega ndi mu vy'Imana vya vrai vy'imwemu nyene, iyo mwemu bavuga ariyo mwemu yera, canke ndi mu bindi bintu vyitwa ngo nivy'imwemu vy'abadayimoni canke vya satani, ko nabo nyene ni mwemu. Nako kamaro naguma mvuge ahanini kandi gakomeye cyane, biragufasha kudatakaza umwanya, ukamenya uti bwa bundi nkeneye kuba umunyamwemu, nkeneye kuba umuntu arongorwa na mwemu, nzorondera ijambo ry'Imana abe ryo rindongora, niho nzoba umunyamwemu. Kumbure ko Herve aca akunganira kuri ico nyene. Okay. Mboje nsa n'umuntu nsa nuko noza kuvuga bikenya kuko byinshi basa n'ababivuze. Yego, kimwe gusa nshaka kuvuga inyungu yo kumenya Imana, nkuko Pasteur Preda yaje kubivuga kandi nkuko Pasteur Arthur yagiye arabivuga. Dusomye mu ijambo muri aya majambo, utanagiye kuri dusomye muri aya majambo, dusubiyemo muri aya majambo twavuze, dusanga abantu benshi baravuga yuko bakurikiye Imana ariko batazi. Bisigura ngo ntushobora guhabwa ivy'Imana yasezeranye utari kurabirondera mu nzira Imana yagenye ko tubironkamo. No kuvuga ngo iyo nzira nayo ni imwe gusa. Yesu yaravuze ngo ni jewe inzira n'ukuri n'ubugingo, nta ushobora gushika kwa data atanciyeko. Ngo inzira imwe yonyene y'ugushikira Imana n'ukuronka ivy'Imana ni muri Kristo Yesu, kandi uronse Kristo abaronse Imana. Kristo rero tumuronka gute? Nico kibazo abantu bavuga, niyo Mana tuvuga tuyironka gute? Ivyo vyose twumva tubironka biciye mu yihe nzira? C'est par le moyen de la foi. Nuvuga ukuboko kukwakira ivyo vyose, kukwakira Imana muri wewe nukwizera. Bisigura ngo umuntu naho ntiyizera ivyo ari byo vyose. Abantu bavuga ngo barizera Imana, baremera Imana, abandi nabo bakavuga ngo Imana iriho. Muri Yakobo havuze ngo yego wowe uravuga ko wemera Imana, c'est bien, mugana abadayimoni barayemera ngo kandi bo baranahinda agashitsi. Noneho difference igomba kubaho hagati y'abadayimoni na twebwe umwana w'umuntu niyi. Twebwe mu kuyemera turayakira mu buzima bwacu, tuyakira biciye mu ijambo, biciye mu kwizera ijambo, apana iryo ryo ryose, ijambo ry'ubutumwa bwiza. Ubwo butumwa bwiza rero iyo tubwakiriye mu mutima wacu tukabwizera, tuba turonse ya Mana. Hanyuma na bwa buzima bw'Imana ari bwo bugingo budashira tuba tuburonse. Na bwa busabane rero, bwa busabane buba buri hagati y'umuntu n'Imana buba bubonetse, na ya migenderanire yatosekaye kuva ku muntu wa mbere Adamu irasubira ikagaruka biciye muri Yesu Kristo. Twabonye rero yuko ivyo vyose iyo tuvuga Yesu, tukavuga mwemu, tukavuga ijambo,
tukavuga ubugingo budashira ntidushobora kubitandukanya ni ikintu kimwe bisigura ngo uronse Kristo kuko niwe rufunguruzo. Paulo yaravyandikiye abakorosayi igice ca mbere umurongo wa 15 ngo niwe shusho y'Imana itagaragara. Vuga ngo bwabo Mana iki Imana iri tukibonera muri Kristo Yesu. Bisigura ngo ufise Kristo abafise ya shusho y'Imana muri bo. Iyo shusho y'Imana nibwo bwa bugingo budashira. Tuyakira tuyibonera he rero? No kuvuga ngo ikirore kitwereka uko iyo Mana isa iri kuko ari mpemu tutayibonesha amaso ni jambo ry'Imana. Niryo ritwereka iki Imana iri nuko Imana iri kandi n'abayakiriye rero mu buzima bwabo uko bagomba gusa. Ego. Nibaza ko muriga byinshi kandi muriko muratahura, ariko hagati aho nyene muri ivyo turiko turiga twumvise Imana niki tubana, kuko hari ikibazo twese dukunda kwibaza. Urashobora guhura n'umuntu akakuramutsa akubwira ati mwana w'Imana amahoro neza, nawe urashobora kucumishura ati umukozi w'Imana ndakomeye meze neza cyane. Hagati y'ivyo bintu bibiri tugiye kuraba umwana w'Imana no kuvuga iki. Pastor Arthur, umwana w'Imana no kuvuga iki mbere ko dushika ku mukozi w'Imana, kuko uko babahamagara pastor ni mukozi w'Imana, ariko mbere ko dushika ku mukozi w'Imana umwana w'Imana niki no kuvuga iki. Ego urakoze cyane kuko ico kibazo, kuko nibaza ko twebwe muri iryo jambo turumvamo ngo umwana hanyuma w'Imana. Nkuko nshobora kuvuga ngo wewe nkakubaza ikibazo, wewe uri umwana wande? Papa wawe ninde? Mama wawe ninde? Rero no kuvuga ko umwana w'Imana mu majambo asanzwe n'uwavyawe n'Imana. Rero papa na mama barafise ingene bavyara umwana. Imana irafise ingene yabwiye umwana w'umuntu azorondoka, ingene avamwo uwundi muntu, umugabo agahura n'umugore gushaka kwabo umwana akavuka. Uwo mwana rero bazomwitana umwana wa naka na naka. Rero umwana w'Imana amajambo make tugicishije ngaho gusa muri iryo jambo gusa nuvuga ko ari umwana yavyawe nande n'Imana. N'umuntu yavyawe nande n'Imana, kandi wavyawe n'Imana agira ishusho yande y'Imana, asa n'Imana. Hama wavyawe n'umwana w'umuntu nawe agira ishusho n'umubiri nk'umwana w'umuntu. Naco gituma rero kugira ikibazo tucishure neza unacumba. Reka tuje mu vyanditswe kugira ngo twishure. Dusome Evangelii ko yanswe Yohani igice ni ca mbere, duhere ku murongo wa mbere. Mubishoboye mashitsa ku murongo ngira ngo w'icenda, ariko reka tugende buhoro duhere ku murongo wa mbere. Aravuga ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere. Vyose vyaremwe nawe. Mu vyaremwe vyose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Uwo muco wakira mu mwiza, ariko umwiza ntiwawakiriye. Haje umuntu yatumwe n'Imana, izina ryiwe ni Yohana. Uwo yazanywe no kubiga ishinga ntahe, ngo ashingire intahe umuco, kugira ngo bose bizere kubwiwe. Uwo siwe wa muco, ariko kwari ugushingira intahe umuco. Umuco w'ukuri wakira umuntu wese wariko uraza muri iyi si. Bandanya rero umurongo aho twamaze kumva umuco n'uwariwo, kandi twamenye nico twanahereko kare. Ubu rero bandanya rero kuya twamaze kwimenya, murumva rero ico umwana w'Imana yari mw'isi, kandi isi yaremwe nawe, ariko isi ntiyamumenye. 11 yaje mu vyiwe, ariko abiwe ntibamwakiriye. 12 rero ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana,
nibo bizeye izina ryiwe 13 nibo batavyawe n'amaraso canke no kwifuza k'umubiri canke no kwifuza k'umugabo ariko bavyawe n'Imana. Okay. Marvin, ikibazo ngira ngo urumvise ku murongo w'13 gushaka ku murongo w'9 twumvise uwo muntu bavuze uwo ari we ko ari we Kristo. Hanyuma ngo aje mugabo n'umuco yari mwisi mugabo isi ntiyamumenye mugabo ngo abamwakiriye bose abemeye no kuvuga ngo abemeye ivyo yakoze uwo muntu bakizera ivyo yakoze muri uwo mwanya nyene bahabwa ububasha. Urumviriza ko aya majambo arakomeye kujaye n'ikibazo mwabajije ngo bahawe ububasha bwo gucika abana b'Imana. Ngo abo rero ntibabyawe no gushaka ko umugabo n'umugore ariko ngo bavyawe nande n'Imana. Imana twumvise ko ari mpembe. Nukuvuga ko abo bantu rero bavutse abo bana b'Imana saba b'umubiri w'inyama n'amaraso kuko umubiri w'inyama n'amaraso turonka bivuye kuri papa na mama. Aha ndabivuga cyane kubera ariho wewe wakivuze gutyo ariko reka ndakurengeze ko n'ibindi bavuga turashobora kuba twicaye gutya bavuga ngo mubwire mwene data cyangwa mwene so cyabwira wo mwicaranye uti usa n'Imana. Aha mu maso nyene aya maso yawe nyene uyu mubiri wawe tubona ngo usa n'Imana sibyo suyu mubiri uyu w'inyama n'amaraso tubona ariwo usa n'Imana uyu uva kuri papa na mama ariko ababyawe n'Imana bagira ishusho y'Imana. Iyo shusho y'Imana rero twuvuze ko Imana ari mpembe mwumva ko bikeneye ko tubanza kumenya Imana icarico. Abo rero ngo bavyawe n'Imana mugabo bahawe ubwo bubasha abo bizeye rero uwo Kristo abamwakiriye bose ngo bahawe ububasha bwo gucika abana b'Imana. Umva ububasha bw'Imana bwo gucika umwana w'Imana ubuhabwa ari uko wizeye uwo Kristo. Ikibazo twari dukwiye kwibaza ngaha ubwo bubasha kugira ngo bacike abana b'Imana babucitse kare barabana biki kuko abana bose abantu bose sabana b'Imana abantu bose sabana b'Imana. Ubwo bubasha bwo gucika umwana w'Imana bucitse uvuye kare wari umwana wiki. Reka dusome turabiye abantu bava kugira bacike abana b'Imana. Matayo 12 ku murongo 34. Matayo 12:34 haravuga ngo mwabana b'inzoka mwe mwoshobora mute kuvuga ivyiza muri babi ibibogaboga mu mutima nivyo akanwa kavuga. Aha tumvise ijambo Yesu yivugiye wenyine yita abantu ngo nabana b'iki b'inzoka. Nukuvuga ngo umuntu atari umwana w'Imana n'umwana w'inzoka. Yewe utizeye Kristo utizeye Kristo uri umwana w'inzoka. Reka siba dusomere nahandi ariko manza dusomere Yohani umuco igice 8 murongo wa 44 naho dusome twumve. 8:44 Yohana havuga ngo mwebwe murabaso wa murwanizi kandi ivyo so yifuza nivyo mushaka gukora. Uwo yahereye ubwa mbere na mbere ari umwicanyi kandi ntiyahagaze mu kuri kuko atakuri kuri muri we. Iyo avuga ibinyoma avuga ivyiwe kuko ari umunyabinyoma kandi ari we se wavyo. Muri ijambo twumvisemo ijambo rinde rikomeye y'uwundi se hariho uwundi se hariho uwundi avyara kuko so abaso kubera kuvyara abise ngo nabana bawamugwanize abana b'inzoka kubera iki yabaravye ivyo bariko barama nibiva muri bo abona ibiko birabayobora nivyo bariko barakora bariko barama abona nibiva kuri wa mugwanizi yanzoka. Nukuvuga iki umuntu wese muri iyi si atizeye Kristo ico yakoze n'umwana w'inzoka. Ivyo rero biroroshe cyane kubera iki tubishira muyo byavuye kuko abantu bose bandurutse kuri Adamu
kubera yizeye ivyo yanzoka imubariye. Nukuvuga ko yanzoka yaraje yaravyizeye. Hanyuma yanzoka iheza iraza muri we. Kuyo nzoka nayo yari mpemu. Ni mpemu nayo. Kubera yizeye ivyo imubwiye. Arabyakira muri iyo mwanya. Ijya nzoka yaraje iba muri we. Ya mpemu y'inzoka yaraje iba muri we. Kubera yayumviye yayizeye acacika umwana w'inzoka. Nukuvuga ko nabamudurutse ko bose baduze kuri Adamu bavukanye yashusho y'iki y'inzoka. Nico gituma Imana yavuze ngo no birakenewe yuko nanje rero umwana w'umuntu jewe niremeye subira kumugarura asubira kutuzanira iki yashusho yayo biciye kuri inde kuri Kristo. Niryo jambo bavuze niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe bugingo bwa bugingo ya mpemu y'ubugingo yarahimukeme umwana w'umuntu. Nukuvuga ko iyo umwizeye muri uwo mwanya nyene kurya byabaye kuri Adamu na Eva batamenye ingene Imana yabavuyemo yashusho yabavuyemo. Niko iyo wizeye na ico Yesu Kristo yakoze, ico Yesu yakoze muri uwo mwanya usubira ishusho y'Imana igaruka muri wewe, Imana ikakubona nk'iki nk'umwana wayo.